Muramutse no musi nabonye mu kiganiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yakoranye n'abo no kwita abo bitaba influencer, social media influencer, bariko aho umusore umwe cyangwa umugabo bita ngo Simbizi wase bigize gute yariko asaba ngo ko leta yoza irabaha agashiruka bute. Ikibazo nibaza yageze kushira imbere ya Reverend Ndikuriyo arongoye umugambo CNDD FDD, naho nyene yaronka inyishu, ariko je nagomba kumara kora video nziza nerekane neza ibintu vya social media. Ariko nakumenyesha nuko mu bisanzwe social media nta gahembo kanini karimwo. Excuse, ndazi harimo abantu bacata bavuga ngo naka ndamuza atunza social media. Harimwo ibintu bibiri novuga. Kimwe ni size ingene Uburundi bungana, ni igihugu gitoyi, kumenya kuvuga birenga bibiri. Ica kabiri ni ubutunzi igihugu gifise, ngo kenshi na kenshi iyo ukora business, social media ninga business, wunguka ugeranije n'abantu bari muri ico gihugu uri kurakoreramo, na cyane cyane uvuga ikirundi, no kuvuga n'abarundi n'abanyarwanda bakeye kumbura bari interested. Donc ivyo nivyo bituma kumbure utogira ikintu kinini ukora mu Burundi cha social media ngo wunguke cyane. Bo ushobora kuronka umwe canke babiri babivuyemo umusaruro, kumbure basanzwe ari celebrity, n'icyo nicugonza ubanza kuraba nimba nk'umukinyi wa soka bazi bose canke ari umuririmbyi azwi canke umucomedian, urumva ko adafuye na social media. Social media imufashije kugurisha ubwo bundi buhinga yarafise. Ikindi kuri iyo nyishu no guha nuko kenshi na kenshi abantu baraba ico bita survival bias. Survival bias ni hahandi ugenda ukaraba mu bantu igihumbi canke barenga batanguye gukora ibintu, bose bananiwe hakabamo umwe ayogorora ugaca uvuga ngo raba naka. Tubikoresha muri technology canke muri entrepreneuria muri rusangi. Urashoye kubona nka abantu nk'abo ba Steve Jobs, kumbure murabumva ntimubabona kubera yarapfuye, canke bajya ba Mark Zuckerberg. Steve Jobs niwe yatanguye iyi Apple Computers. Mark Zuckerberg niwe mukuru wa Facebook canke uwo mwarimu wayitanguje. Donc hamwe abantu muri Amerika sitanu bita muri Silicon Valley babaye populaire mu gukora ama logiciel za Facebook n'izindi. Izi za YouTube tuko turakoresha wanashaka, abakoresha X, ibintu nk'ivyo zose ziri hajya muri Silicon Valley. Neza ko nabonye office ya X na LinkedIn, ni ya Google ira ahantu haboneka. But in any case, donc ntazubaye gato hari ikintu cy'inzwaje. Iyo survival bias no kuvuga uri kuri abantu bakeyi bashoye kureisha isarimo bande bananiwe, no kuvuga nkazo za Facebook. Ugiye muri Silicon Valley nyene muri Amerika, mu gice ca San Francisco, usanga ari ubu company bwinshi cyane, bwinshi akariko karakora ibi akako karadendekanya biriya, ariko benshi haraheze imyaka 5-10 bakora $5 rumwe barakorera. Bamwe bagaferinga tukabibona. Sinzi ko abakurikirana amakuru yo muri technology, hariho umudame yari yabaye populaire ngo ariko arakora ibintu vya medicine, mu nyuma biramujana umega yitwa Elizabeth something Holmes. Hariho yindi company umega yitwa WeWork, ikintu nk'ico naho nyene yarahomvye itwara amafaranga y'abantu. Donc hareba investisseur bafite faranga vyinshi, babita venture capitalist. Ugenda ukababwira uti jewe ndafise umugambo uyu, ushobora kuba convince kagwa amafaranga ugenda ugakoresha. Harimo abahigwa abagira amahirwe bakunguka, ariko benshi bahomvye ubu bahomvya imitahe y'abandi bantu, ibintu nk'ivyo. Donc usanga company 60 canke 100 zatanguye, imwe gusa ariyo izoduga hejuru. Umwande kuvuga izapfuye burundu, n'izindi ziriko zikora bibaye umuntu nyina nko dufata tumutunze, ubwo tuje tubona izagiye hejuru gose. Donc social media nuko neza ko kuri YouTube hari ama channel menshi cyane, mugabo abantu batungwa na YouTube gusa canke n'ibindi social media gusa ni fraction ntoyi cyane
nuravuga ngo ni rimwe ku gihumbi, eka n'abantu bake cyane bashobora gutungwa n'izi social media kubera competition, kubera buri muntu ari kuri social media, kubera mu bisanzwe model yo kwishura ntitomoye, urashobora gukora cyane ntuyaronke, ugize akaririmbo katagira sansa akayaronka. Donc kwiyumvira ngo uzotungwa na social media ntabwo vyoroshe. Ico gihe rero uca utangwa kwiyumvira nako ndabishiramo umwanya, nkabishiramo amafaranga, ndavyungukamo iki? Ano vyose imbizi yavuga ati je ndagura kamera n'ibiki ziya ngenda fata. Ivyo no kumenya ko uri kuraraninga business y'uraninga, urakora feasibility study, urakora kwiga ivyo bitango ni cash flow ingena amafaranga azosohoka n'ingena azokwinjira, uriga ivyo vyose ukaraba yuko ari ngombwa ko shiramo iyo mitahe yose, bishobotse ugashiramo umutahe mukeyi. Jewe mfise kamera yabaye software, ndagerageza nkarondera software zo ku buntu, ugerageza kuminimiza amadepense kuko amafaranga ntayo uzoyavanamwo. Ikindi ukakigira nka hobby umwe mu ntango, kubera benshi ntibarishisa, urumva utaye nk'akazi ukaja ngo ugiye gukora YouTube full time, ico gihe ushobora gusanga ubuze akazi ukabura vyose. Ugira nka hobby ukabikora weekend ku mugoroba uvuye ku kazi, kugeza igihe umaze kugira confidence yuko kumbure hari ikintu kizovamwo. Biya vyo kwizera ngo banaka bazompa sponsor ibiki ntivyoroshe, nawe ko competition ni nyinshi, ni benshi bari koranda ama company. Reka tuguvugire, hanyuma ama company menshi ntabafise budget ya publicité nini cyane, hanyuma kandi nafise budget ya publicité hari gihe badahitamo kuyashira muri social media, kubera ko mbavuga ati cyo abanywanyi bacu benshi ubu ntabwo ari kuri social media. Urabona social media mo abajene mubone nta mafaranga bafise, so base wabo nabo kumbure bafise kundi kuntu baba advertisinga, kumbura cyumviriza iradio Kabondo ya kera, umva cyavuga ati hakwesha mu social media twoshira mu iradio instead. Kumbura cyasoma ikinyamakuru Ndongozi niwombaza cyangwa Nyabusorongo, naho ibinyamakuru biri Burundi, umva cyavuga ati hakwesha mu social media Facebook, Twitter, ibiki reka tuyashire muri Nyabusorongo, Ndongozi, whatever, cyangwa RTNB. Ama billboard murayabona ivyo vyapa biba biri ku mabarabara, iyo ninze yo advertisinga. Umuntu ashobora kuvuga ati cya abantu bagenda n'amaguru Bujumbura ni benshi cyane, n'abatwaza imiduga billboard barazibona, reka ndabatargetinge kuri Facebook ahantu bariko barikinira imikino nta n'amafaranga bafise. Donc nashaka kumenyesha yo kurumva ayo mafaranga yo advertisinga kuri member promotion s'amafaranga bakugabiye. Iyi promotion n'amafaranga business ikoresha mu kugira marketing. Urumva bagomba kuraba ko amafaranga yabo bazoyerekipera, sino ntabwo baguha ayo mafaranga. Ndosanga ari benshi bari kwarayagwanira, ariko nashaka kuvuga ko n'agasoko kibunini gatoyi. Urabona nta ma business menshi ari online kujya muri nko muri Amerika umuntu aganeye kugura ikintu cyose yiruka kuri Amazon. Urabona Burundi nta Amazon iriho, urumva ucubura amahera ya affiliate marketing nturonka. Hari ibindi bashobora gusapotinga umu creators nk'abantu bakunda umuntu wo kuri YouTube, nk'ibintu bita Patreon canke membership canke ukundi buy me coffee canke PayPal, abantu bakakunkira amafaranga juste for thank you n'ibindi vyinshi. Ivyo kubera abarundi bakenye ntavyo bobasaba, ntavyo babashoboye. Donc nshaka kuvuga ko social media no kuraba koko harimo amafaranga. Abibaza ko leta yobaha amafaranga kugira bavugira ibiki, leta nta kintu ikeneye, ifite abavugizi bayo. Nta n'ikeneye kuvuga abantu bose barubaha leta y'u Burundi. Amatora bayatora 100%, abanyagihugu batora benshi ntibari kuri internet. Nivuga ngo abajene mukoresha internet mu bakiya mugeranje peut-être n'abajene batabari kubikoresha, mugabo gane n'abantu batora. Abajene benshi basomye 18 baje no gutora umunsi wa 18. Donc no kuraba iyi business hanini je nobona uyikora nka hobby, uyikora uyishima, uyikora nka publicité, ikindi kintu uri kurakora nk'abantu abaririmbyi canke aba comedian bakavuga ati ka nde kuri social media bamenye bajya bakiginye n'abandi. Sino pour le reste no kwitonda ukaraba nkuko navuze amashuri ni ntoye n'abantu bakeyi. Niza kumvuga ministre de la communication ibintu nk'ivyo avuga ko mu Barundi miliyoni 13 ari nk'imiliyoni zinde gusa bakoresha internet cya wiyumvira
n'abantu bake cyane ugereranyije nk'abandi banyagihugu mu bindi bihugu ariko nabo nyene wa muri Amerika n'ahandi usanga YouTube majorité y'ubu channels baba bariko baravuga juste kwidigadiga ntibavuga ngo bwo batunga voilà donc ntagize uzobahenda hari abantu bavuga ngo sinzi navuze ngo kuri Facebook ndiko ndaca amafaranga urike Facebook nta ni dollar rimwe uwoca mu yica gute ukoresheje uburyo wowe nico tumona nta kintu byinshi navuga ko no kuri YouTube kandi guca amafaranga bisaba subscribe benshi ama views menshi hanyuma bakaguma bavyuwinga kandi nagera kubwa amafaranga YouTube mengitwaramo 30 cyangwa 50% je ntavyo ndamenya ko je ntango YouTube vuba ayasigaye usanga kugira gutungira foko YouTube yawe ibifite aba views benshi ama views cyane cyane baraba ariko na cyane umenye ko nk'ama views y'u Burundi ari hamake yiganye n'ama views yo muri America par exemple donc ni business iri compliqué no kujamo ariko wayiteguye bonje nico tuma wa muntu baza gituma ukora mu modoka je nk'ubu gutora umwana ku ishure ndindire ko inkengeri ivuga njya kumutora nje tuma nkoze video y'minota 11 sino shobora gufata umwanya munini cyane ntawo noronka noneho kubera umva yitakuriye tuza kuja kurondera akazi niyo mpamvu navuze nti wobikora nka hobby ntuvyivuge ngo nivyo bizogutunga kumbure kugeza igihe wabonye uti ndafise charisma ona ko bisaba charisma bisaba kubuza ivyo uri kuravuga cyangwa kuri entertaining uri umuntu ufise entertainment ibintu vyo nk'ibi tuvugwa vya politique ntabwo bi entertaining nta nama company agomba kugira ama advert yacatinya we noja ku advertiza ku muntu ariko aratuka neva cyangwa ariko aratuka undi mu politicien watifu cyangwa Kagame whatever ico gihe baca batinya no kwirirwa bariteranya muri politique donc bisaba antuka charisma no kugira content abantu benshi bakunda kandi amemeta abantu bagira ama advertisement amatangazo bakunda compliqué nkuko navuze ntuyizere cyane ngo nizo gutunga umunsi mwiza.